Bito umwe. Kizani kwambie sasa nitokee mu. None umuntu. Soka wende. Wende sindabakeneye. Soka mgende hano. Beti rindira Soka kwanza. mgende sindabakeneye. Soka genda. Mbona Beti? Sasa mbona aongee huyu? Aongee nini? Utaongea na imbwa? Lakini aravuga gusa ijwi ntirisohoka. Aravuga ijwi ntirisohoka. Aramenyera ikirundi. Urumva? Je novuga ntazi kuvuga ikirundi. Basi yabakuga. Baguze INYISHU media iyi ni shoko erikomeye. Muvuto basi amaze igihe kingana gute basi yaragarutse mu rugo rw'iwawe. Nibikenewe ko mubimenya. Kubera gusa wamubonye nguyo ni muzima kandi simbwa je nico ndashatse kukwereka ibindi navyo nibikuraba mbira mu rugo. Twene twogishora kugenda ataravuga ijambo na rimwe. Ukeneye kuvuga na nimbwa we waje umwita ngo nimbwa ngo ikuga ngo bakunzi ba INYISHU media je ndako ndakorana ikiganiro n'umugore wa Muvuto ariko mbonye Muvuto yambaye ibintu je biteye amakenga ariko rero jewe have ngendeyo ndabe neza ivyo bintu kuntu bimeze sinoguma niruka uko nyene je ni atari ngende je hako nogira gute mfume je ndamuraba kuntu ameze bakunzi ba INYISHU media ni Muvuto neza sasa ni weye vipi baba meze fresh sabeti mbona ongeye wavuze ngo yahindutse ndi nguyu rero singuyu none wahindutse imwe je canke ni photocopy muvutuzi vipi ongeye yabaye nyamurage nakubarira bamujanye mu bintu by'amareba yahindutse imbwa wagarutse arundi mu ubona ari umuntu nyabaki wowe utisonera ahubwo wowe usanga imbwa ari wewe kandi ibyo bintu muzamuga namukuri mujana ku marezo sose aka kamikro ngano kamena je hana gukubita aka kamikro je ibi bintu je birantangaje we Muvuto sasa baba vipi uko fresh ibi nibiki bakunze INYISHU media mu nyumvire na ijwi ntirisohoka sasa Beti wamuhaye ibi haboze nabishaka ntibikenewe ko bimenya basi wewe uyu rero basi wewe nk'umugore wiwe basi murazi ukuntu basi muyaga system ibi bintu byamushikiye kuva jya ibiki wabonye iki byamushikiye katavuga si muzima none si natuvugisha basi asalimie baba asalimie abafana bako ba INYISHU media ibi tugani amushangari sasa Beti basi tubarira none basi ibi byamutanguye kuva jya ibiki we kubona ko kutavuga wamuvugishije bona nase ndakubariye ngahinduka imbwa ugaharire hama ibi navyo byo kutavuga Nati kwavuga kuko turavugana neza cyane. Ni ukubera iki zisata ariko aravuga. No ushaka iki mu majambo make. Amaze kumwitimbwa hanyuma uravugana ni. None uramaze kubona imbwa ivuga. Imbwa iravuga. Imbwa ni irakuga. Akuge bazi. Umbiza ndabwiye mbira mu rugo. Twe nano twogenda twamubonye Muvuto. Acha tubari ukuntu twamubonye ari imbwa urumva twamubonye ari imbwa gushikiza isana aho tumubonye ari umuntu gute byatanguye ryari navuze ngo yabaye imbwa sivyo nanje nakweretse ko umugabo wanje atarabimbwa akiri ari umuntu muzima rero nakindi gisigaye soka oya sukuba rindira Beti subiri kwanza nitwavuze ko yabaye imbwa ngo nitwe twabiteye twavuze ko yabaye imbwa kubera ari we yabyiteye none gushikiza murandagaza umuntu ku marezo sosiyo ngo ni imbwa ni imbwa yahe basi kuva ryari basatangura kwambara impuzu zimeze ubu biza soka mu soka tubarire none ngahanyuma musiga muri ari urusengero inzu yiwanyu none yambaye gutya n'icaha si icaha n'umwambaro kandi n'umwambaro w'umuntu yikwije umuntu mwambara ameze neza kandi nta nuwo wagenewe umuntu wese shaka yo wambara umwambaro ariko rero shaka kumenya gute atavuga inyamuragi ururimi rwaracitse asa matura
nta n'ikintu na kimwe avuga nukubambaguranya iminwa gusa sisa beti ama wenje uri mufanya kamunyamuji nakubajije mbwira vuga wako wamwise ngo nimbwa kane kuvuga na nimbwa canke niwe wamukoreye ko basi ururimi uraruca basi kugira basi natubarire ubuzima yabayemwe akiri imbwa amasoko rero wamangetenge Aisha kumbura muzi Aisha kumbura muzi acha basi nishimame katiki yenu basi ona jewe nakubwiye namukweretse ni wavuze Aisha uratubariye akantu Aisha uramuzi umugabo wawe yaraje bari kumwe na Aisha je ndavyibuka kubera njije twari duhagararanye Aisha arayorifu agira araguhuhira ko wewe nere gute kubera ko utiyumvira basi ubumva unezerewe umugabo wawe atavuga yenzi ko umugabo wanje avuga none kubera ko ateka aratuvugiye wowe uravuga na nimbwa wavuze ko ari imbwa none ushaka kuvuga na nimbwa bisigura wowe bamubujije ntavuge ikintu na kimwe vuga na nimbwa ngiyori vipi tustongereshe lakini aravuga gusa ijwi ntirisohoka aravuga ijwi ntirisohoka aramenyera ikirundi urumva je novuga ntazi kuvuga ikirundi basi yabakuga baguze yishibeje ini shoko erikome Muvuto basi amaze igihe kingana gute basi yaragarutse mu rugo rwiwawe ntibikenewe ko mubimenya kubera gusa wamubonye nguyo ni muzima kandi simbwa je nico ndashatse kukwereka ibindi navyo nibikuraba mpira mu rugo twene twogishora kugenda ataravuga ijambo na rimwe ukene kuvuga na nimbwa we waje umwita ngo nimbwa ngo ikuga ngo waramubonye mwibarabara ngo ari imbwa ikuga mwibarabara twabibonye none ibintu byasirikiye hose nta muntu numwe atigeze abibona jewe ibyo bintu kuravuga ntabyo ndi nanje nakweretse ko ari umuntu muzima nguyo aresoka mumvire bira mu rugo beti twe nano dushobora kugenda beti twende wapi nimugira yo muba twe tuguma ngaha saa hizi tuko na Muvuto nimurarere ngaho rero atado ingo nawe tuvugishe none sasa baba tuambie basi birendeka to basi jaribu basi utafute ka sauti basi upandishe ana kinini chendo mbibi bintu kweli anye no kuzana umugore wawe Beti niwe yabi chakwa Nyamuragi Shapure Mukirisu sasa hii style basi uliuza ngapi marshe ya wapi chawe baragusengeye nukuri cha umuntu baramusengeye kuko uyu muntu je ntivyumvikana chapo we horusija gusenga Beti kuya hapa ingo ngauga utubarira ukuntu umugabo wawe yabaye ikiragi asha je habe nje kumuzana Beti Beti sasa nakubuje au buje bro pori sana je ndabona ibintu byagushikiye baguhindura imbwa ariko ubunda kubona uje rundi mu sasa Beti kuyapa basi to umwe kizani kwambie sasa nitokee mu none umuntu soka wende sindabakeneye soka mgende hadi Beti linda soka mgende sindabakeneye soka genda mbona Beti sasa mbona aongee aongee nini utaongea na imbwa utaongea na aongee bega abagore bakaze sha tende wapi soka mutahi wapi mugabo wawe yarabaye ikiragi araba ibiki aho na bobo twende tumiwe